iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari no yanyu Muhuza TV. Uyu n'umwana tugiye kubagiza amakuru agezweko muri kano kanya, tukaba turi kuwa Mungu igenekerezo ni yakabiri kwezi kw'indwi umwaka w'2023. N'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye, aho tuza kugaruka kuri kuvyo benshi bariko baratangaza ku kidari n'agashimwe vyahawe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayubaha. Turaza kugaruka kandi kuri vyinshi bitandukanye harimo no kutihanganirana muri politike, cane cane ku vyabaye mu ntara ya Ruyigi, aho umusitanteri yankiye abarongoye umugambwe SNL gushira urugori rw'amashurwe ku cibutso co kwikukira ku Burundi kiri muri iyo komine arongoye. Si uwo musitanteri ninde, iyo komine ni yihe, vyose ukaza kuvyumviriza. N'amakuru menshi tuza kugaruka ko muri ano makuru, gusa inkuru ni irabana n'ivyo benshi bariko baratangaza ku gashimwe kahawe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Ntwaye kaze rero aho uherereye hose, wowe uri ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Imbere yuko tubageza ko inkuru irabana n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, reka tuyitangurire kuri ibi birabana no kutihanganira muri politike, aho mu gihe ku munsi uheze igenekerezo ya mbere mu kakaro uyu mwaka w'2023, aho hari haramutse hahimbazwa intahe y'ukwikukira mu gihugu cose c'u Burundi. Mu ntara ya Ruyigi hoho habaye ivyatangaje abatari bake. Muri komine Gisuru y'iyo ntara, umusitanteri yarankiye abarongoye umugambwe SNL gushira urugori rw'amashurwe ku cibutso co kwikukira ku Burundi kiri muri iyo komine arongoye. Umusitanteri Niganzagade yagize ati: umugambwe wanyu wa SNL warafuswe mu gihugu. Ibintu vyagenze nk'uko nyene mu ntara ya Muyinga, umusitanteri wa komine Mwakiro ariwe Joseline Baranyanka yankiye abarongoye umugambwe SNL gushira urugori rw'amashurwe ku cibutso co kwikukira. Nawe yagize ati: abankurira bohava banatira. Abatari bake rero bakaba baratangajwe n'iyo nyifato yabo basitanteri, mu gihe mu yindi mihingo y'igihugu atahandi bigeze babuzwa gushira amashurwe ku vyibutso vyo kwikukira. Bamwe bati ico ni ikimenyetso c'uko abarundi batarikukira kuko bamwe bagicinyizwa. Ngibi rero ivyabaye bigaragaza ko ngo hoba hari ukutihanganana mu vya politike. Imbere kandi ko tubageza ko ivy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye, Perezida Varisito Ndayishimiye mu gihe yariko atanga ubushimwe yaravuze ati: hariho uwundi muntu twahaye amanota uno munsi, wowe akaba yaraharuwe ku munsi w'ejo nyene kw'igenekerezo ya mbere mu kakaro, ngo yaritanze n'ibihome. Yitwa Kopari Jean Claude Nduwayo. Uyu musirikare ndababwiye n'ibihome, bari mu gihugu ca Somalia. Murazi ko barya bihevyi bo mu mirwi y'iterabwoba bakora uburyo bwose kugira babanze kwica intwazangabo zitwara abandi. Uyo mu El Shabab yariko akoresha inkoho imwe irasa n'isazi ari mu giti yinyegeje. Uyu Koporari Nduwayo Jean Claude abona atako akibigira kuko yamubonye harya agira arekura urusoro, aca henura shebuja, umushefu wiwe aca abariwe araswa. Hanyuma Imana irakinga ntaco yabaye, ngo mugabo abararokoye umushefu. Iyo umushefu apfa, murumva ko ikompanyi yose yari gushobora guca ineshwa. Mugabo yaremeye aramwigura, aca aramuhenura, hanyuma uwarashe aca arasa we. Tugira rero Imana nayo ica iramuhezagira, yarakomeretse mugabo yarakize. Murabona ko ari umugabo akomeye kandi nubakiri ku rugamba, murumva ko ari intwari ikomeye. Uyo rero twamutoye no munsi mu gitondo, ntibari baramuvuze neza, none nawe turamukeshe tumuha ikidari co kwitangira igihugu c'umujumbu, hama tumuhe n'akazamuzo ko miliyoni n'ibihumbi 500. Reka rero tubandaniza no makuru yacu ko biriko biravugwa ku gashimwe kahawe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Gusa wibuke gufyonda sabone canke subscribe niba utari wafyondako.
Perezida Varisito Ndayishimiye yahaye ikidari n'agashimwe umupfasoni wiwe yise Inabarundi Angeline Ndayishimiye ndayubaha. Ibi ngo vyaheruka ku igenekerezo ya mbere mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2012 aho Perezida Nkurunziza yaha agashimwe umukenyezi wiwe Denise Nkurunziza Bucumi. Perezida Ndayishimiye yavuze ko Angeline Ndayishimiye ari umuhizi mu gukunda abanyagihugu. Yavuze ibitari bike yabakoreye muri urwo rwego rw'abakunda abanyagihugu nta wundi yaronse agashimwe. Angelina yahawe umudari w'urupapuro rw'iteka n'ibahasha ry'imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi. Ibi vyose rero bikaba vyarabaye umupfasoni w'umukuru w'igihugu atari ngaha mu gihugu aho ari mu gihugu c'Ubushinwa. Perezida Ndayishimiye yavuze ko azokamushikiriza ako gashimwe niyagaruka kandi ko azotumako abamufasha kukamuha. Uretse Angeline Ndayishimiye hariho abandi baronse ubushimwe nk'ababaye akarorero mu kwitangira igihugu hamwe n'ubuserukira Afurika y'Epfo mu Burundi yaronse agashimwe k'umubano mwiza mu makungu. Bamwe bati umugenzo wo guha ibidari n'ubushimwe umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Nk'uko vyatangajwe ku rubuga rwa Facebook rwa Pacifique Ninahazwe ngo mateka y'u Burundi Perezida Nkurunziza niwe yabaye uwa mbere aho ubushimwe bw'igihugu abo mu nzu yiwe na cane cane umupfasoni wiwe. Abapfasoni Adele Micombero, Faustin Bagaza, Sofia Buyoya, Laurence Ndadaye, Silvana Ntaryamira, Pasikazi ntibantunganye ndetse na Oda Ndayizeye ntibigeze bahabwa bene ubwo bushimwe n'imidari naho bamwe muri bo bari bafise ibikorwa vyo gufasha abakene n'abana wasanga bitwararitse. Ngo hano umuntu ashobora kwibaza nimba ibikorwa vy'aba Premier Dame bitaba bifatanye nuko ari abapfasoni b'umukuru w'igihugu kurusha umutima udasanzwe wo kwitwararika abanyagihugu. Kumbure ngo hoshimirwa wabandanije ivyo bikorwa mugabo atagitwara igihugu. Woraba mu bapfasoni bahoze ari aba Premier Dame abo babagumye arakaroro mu gukunda abanyagihugu no gufasha abakene n'abana akabaha agashimwe ngo vyoboneka neza kurusha umugabo yihera umugore wiwe agashimwe k'igihugu. Nk'uyu munsi ngiyo bari gushimira Denise Nkurunziza vyari kuboneka neza kurusha ibidari yambitswe n'umugabo wiwe. Ngo ubu rero iyo General Bunyoni ashobora bimwe bariko baramwagiriza ikidari kidasanzwe n'ubundi bushimwe vyaca bitahana ya Sente Bunyoni. Umutima udasanzwe aterekana n'ubu woca waduka ngabaye muka perezida. Muri uyu mwaka Angeline Ndayishimiye yavuzwe mu bintu vyinshi ngo biteye amakenga harimo kwiganza mu biro vy'umukuru w'igihugu, kwirukanisha umuvugizi w'umukuru w'igihugu yoba yikezwe, kwegera cyane umukuru w'igihugu, guha amasoko abana biwe mu biro vy'umukuru w'igihugu no muri BRB, inguvu zidasanzwe mw'ishirahamwe Prestige risigaye ryiganziye ibitoro mu Burundi, kunyuruza amatoni 25 y'umuceri yatanzwe n'Ubushinwa gafashe aboro mu Burundi we akayagema. Igihugu ca Guinea Equatoriale guhindukiza uburyo n'imfashanyo zigenewe ubushikiranganji bumwe akabigira ivya fondation yiwe ngo kwambara imyambaro izimvye cane n'ibindi. Mu gihe ata muco watanzwe kuri ivyo bibazo ngo biragoye kumwita akarorero ngo vyoba vyiza bivuzwe umugabo wiwe atakira umukuru w'igihugu maze abazoba bamwihweje bakazobwira bati koko Angeline Ndayishimiye ntiyarasanzwe birya ntiyabikoresha igitsure c'ubutegetsi bw'umugabo wiwe. Ubundi guha ibidari n'ubushimwe bw'igihugu umutambukanyi wawe bisa no kwihayagiza wewe nyene. Ngo ni vyiza ko abagabo batera intege abakenyezi babo ngo ariko vyoba vyiza cane bibereye muhira ntibivangane n'amabanga y'igihugu. Yibaze hamwe abakuru b'imitumba bose botanga ubushimwe bakabuhera ku bakenyezi babo, ba musitanteri mu makomine bakabikora gutyo, babura amatari b'intara bose bagakora gutyo, abashikiranganji bajejwe bikaba gutyo, ibidari n'ubushimwe vyoba bitaye agaciro. Igihe Perezida Ndayishimiye yatangaza ikidari n'agashimwe bihawe umukenyezi wiwe yamwise Inabarundi Angeline Ndayishimiye ndayubaha. Iri ni izina rishasha ngo ntiryasiguye ico rivuga, ngo vyoba bivuga nyina w'u Burundi canke nyene Burundi. Ngo burya iyo umuntu abaye umupfasoni w'umukuru w'igihugu aba yibarutse Burundi ngo hari ibintu abatwara ngo bakwiriye kwitondera, ibintu vyo bivamwo amakosa akomeye mu nyuma gutwara akageraho
yitaranya n'igihugu n'itongo ryiwe bwite. Ngo vyiza rero bagumana amazina y'icubahiro bahabwa n'amategeko, ngo burya nayo si mato. Fyona subscribe canke sabone kuri Hotel Wafyonda ko kugira ngo tuja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubashikiriza. Sangiza no makuru bagenza kandi aho baba baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni Umuhuza TV, Imana ibahezagire.